sister, ivyo ntumye ngibi akazi gasigaye nakawe aho gukoresha umwanya nga nawe uri umushakashatsi wafiro Chris, ngomba ndamurungire ndakugwanirire ntuzokwigera umaramara nkiriho. Jewe mama andi sishobora kwemera kumwisha uwo mugabo wanje ari weza kuganza kirazira. Hanyuma ayo mategeko yo kukuganza azoje kuyategekera ikuzimu. ubu turavukana fam ibi ni byiza turabisangiye karibu ngo dusangire icyayi nariko ndategura dusangire aho twawukumiriye ni kera. Karibu Alice, karibu. Ego naguteguriye. murakoze cyane. Sabasi saba yuko uja mu gikorwa c'imisi 3 dafungura tanicuntu usenge kuko haragakiza ngira nk'umusavye. Mumbabarire cyane nibutse yuko namaze gutangura igikorwa ndi masengesho kwisonzesha ahubwo nagira ngo okay. I'm so sorry ariko ndanabashimiye cyane kandi muryoherwa. Sabasi jewe ndashobora kwikokora nkategura icunwa je nahora ndagutegurira jewe ndigora nkaguhakea urashobora kunsuzugura gutyo ibintu wihaye rero des aujourd'hui. Icara mucyane Sabasi, icara mucyane waransuzuguye kera uza washika. Icara mucyane mama andi ndakubaha cyane kandi sindakugayiye ariko niyo mpamvu mbanje kweskiza kuko natanguye igikorwa c'amasengesho kandi sinobirengako unyihanganire. Mama andi anegurira icyayi ibitangaza biragwira kuri kw'Imana ahanyene n'imvururu ziri hagati yacu harageze yanyitwararika kujya ntegurira icyayi mbega hoho nakinyoye kumengo biramurakaje ibintu birateye amakenga bwenge ngo amakenga nagize inzu yanje hano negerezwa gushishoza urambya azobona have nigire ku kazi.
sister akajama usanga gendera madaho none kamenye gute kumva ko twagateze Chris ujyana umuhungu mugenzi wawe uperereze neza ko atagiye wagiye umusope urabe neza katamita afise nawe ntibishoboka ushobora gusanga nawe aca mu bapfumu kubera iyi si imana ahubwo mbwira umupango wacu wononekaye hakurikira iki itegura uje ku kazi ndasigara niyumvira ibikurikira Beyvete kugeza n'ubu nturavugana n'umugabo wawe ngo akurondere ikintu wokora erega ubu nta mukenyezi acirirwa yicaye muhira reka mama Kingi nukuri jewe umugabo wanje nukuri nako ntagize ngo ndamubwire andonderera akazi kuva kera hose ariko ubu byacitse nk'indirimbo rero ubu numva nararambiwe nariyakiriye reka genda arondere ansumire njyana ntakundi ego mwana wa mama ni wa Mikari ariko Yvette umenye ko umugabo adahoraho umugabo ntimwamana mbege jo yopfa muri kino gisagara uzocuba wande uzocubaho gute cyo ntavyo nshigiki nta nivyo numva kumva vyumvikana Wow! Kaze uri mwiza ujengo kumbuye urama yego ingo uraba wacu amahoro cyane amahoro impundu amahoro tubonanye oh kaze yo ngine kwana kwiza karibu wawe yego wewe unakwerekesha aho uruhukira genda gute umuntu agaca ku bantu ntanabaramutse Joel erega burya wuzibike ujya muryango mbayemo tudabor ndahabaye batabishaka ikindi naco bice bintera amakenga mu gatondo hari akantu kabaye sinshaka kukarandira ko cyane kuvuga byinshi reka mbanze shishoze hanyuma nindonka kanya ndaza kuza tuganira wereka bandanya akazi nanje ngende nkwakwanya nkuko nariko ndabikubwira ugerageze ubone ko ibintu byose biri ku murongo ndashaka yuko atakintu nakimwe kiza gucererwa atamukiriya numwe tuza gucereza nkuko twiyemeje gukora ibintu mu bwizigirwa no mu bangutse tubikore neza wowe cubandanye bikoko sawa sawa
ndumiwe cakora ndaherewe ni irya mbere mbonye umuntu wakiranye igishika kujya kose ujya si wa mukobwa waba n'umugabo wawe emwe reka ngende ivyo mbonye ndabonye mama kingi ereka je burya ntari bijyanje je ndi umwana mwiza ariko kandi burya egwe nta kaburimbo reka ahubwo ndaguherekeze nce ngaruka nakira umushitsi Joshua Oui. kugira turye amahera hano twisanzuye bisaba ko Sabasa bamaze kwirukwana cyangwa agahagarikwa ariko nabwo ari ikintu cyoroshe uzi yuko mu gatondo jewe na sister twamukoreye akantu ariko jya mugabo nimba aruga nimba asenga nimba ari umuntu ameze gute yahise yigumura ngareka yihutira kuza ku kazi ariko kandi ko mwirukana sicoroshe bisaba ubwenge bwishi je ndatangazwa n'abakizwa bamunkwe mu gusubira muhemu yerubwiwe je nikundira babakizwa bari clair usanga biririra igiturire urazi ko mbajye kurana nabo naho twego tujya ibiturire ariko urinze ubona umukizwa ajya ibiturire abahangitse mbega ndakubaza ko hatevye gutonda ku kazi baramubiki Gasha bari bantumye gutegera umukobwa araho yavuye ruguru umukobwa araho umubonye wacu ufatwa n'amero ugatangura kumira amate ndazi niwo mwihanganira Joshua ninda banka from I'm pretty waruguru Joshua urazi ivyo nkunda jewe je nkunda abakobwa nk'imitemete bamwe menga boga amata bakisiga n'ubuki ariko kandi kuva naho ubwiye uzoze mirakundaba ubona homba nikwiye kudashaka kuza I'm sorry biba byangoye ariko vuba ndakikiziriko reka ndakora gukora akazi turasubira akazi kera Mini karibu cyane uzi ko bimbereye nka surprise umugabo yarigeze kumbwira yuko uzoza ariko ntiyambwiye kuza uno munsi urakoze cyane nanje burya nabonye telefone agihutihuti ngo nimanuke niko gucama nimero za Joshua kugira ngo ninashika zikunekera ni byiza none nkubaze ko wari wahejeje amashuri wiyumviriye gute guca uza ngaha mu gisagara erega nini ubuzi bwarabutse niwari gutuma urondera agataha ukadandaza ibintu vyari mikashi rukuru Come in. Karibu. Murakoze.
bro hari akantu gato nashaka kwibariza kandi sorry nashaka ndakubaza ko waba ufise umupfumu kugira umundangire. Ngwiki umupfumu? Reka kwigira nkaho utangaye. Kurigira nkaho utamuzi. Narumvise ko ufise umupfumu kandi ko kazi. Ubwo nashaka umundangire zo gukoze. Okay, ndamuzi, ndamufise. Wow! Nkeneye umupfumu ashobora kunkingira nkuko yagukingiye. Karibu sheri. Ni karibu. Mahoro. Akoze. Mimi, ndibaza n'ivyawe kugurishwe ngahe? Oya nukuri, kubera ko nasinda Joshua yamaze kuza kunyigisha. Okay, byiza cyane. Karibu kandi musaza. Murakoze. Ni byiza. None nkubaza ko wari wahejeje amashuri wiyumviriye gute guca uza ngaha mu gisagara. Erega nini ubuzi bwarabutse. Niwari gutuma urondera agataha ukadandaza ibintu vya mikashi rukuru. Ariko gasheri kore kujusuzugura nk'uko kose agasuzuguro nkaka je ndakarambiwe. Okay, umupfumu wifuza kumumenya? Si n'umupfumu aruta abapfumu kandi abamwakiriye inkomezi canke imbaraga bafise ziruta iziri mu bisi. Bona wese uwundi ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, we yatuguza amaraso y'igiciro. Abamwakiriye aca duha ububasha bwo gucika abana b'Imana kandi nitwe twizeye izina ryiwe. Rero niba ushaka kumumenya biroroshe cyane. Azokurinda, azokuzigama, azokugwanirira ndetse azogwana mwimuye kugira ngo ashobore kuguhishurira amabanga. Kumumenya biroroshe, ndamukurangira. Upfa kwizera izina ryiwe, ukaturisha akanwa kawe, ukizeza umutima yuko ari umwami n'umukiza. Ico gihe aragukorera umuti. Are you ready? Reka ndashobora kugufasha kumwakira. Ariko gasheri kubera ko ndi umugore unjufata nk'igitungu tunze mu nzu kitamenya ivyinjira n'ibisohoka muri urugo. Madam, ariko ushaka ndabivuge muri ururimi kugira ushoboye kuntahura. Ururimi? Hari urundi uriko urakoresha atari igishinwa? Yang Chinchawa. Wewe nta rurimi na rumwe wokoresha je ntukumva. Sivyo? Ibyo nibindi. Gusa ndakubwije mukuri. Je ndabona ugomba kunteranya n'Imana. Joel ni sawa. Yego ni sawa. Mwana wa mama, ujye unsengere kandi usengere cyane. Je ndabona yuko ndi muyabira. Aho fete onkre anzana muri rya rugo, biragaragara neza yuko madamu wiwe batabihurizako. Hama ino poste vise mu kazi
yoyo madame we iramujya agashishwa akabura uko yongera. Ndabona ko bitoroshe. Imagine wabonye ukuntu Chris yanse kuturamutsa hagiye ntibibatse ngo nibindi. Mu gatondo ndiko ndikazanura ngo nze ku kazi, naziye mbona bampamagara kugira ngo bampe ivyayi. Ryari rya mbere mu buzima mbonye ampa keya. Urumva keya hamwe na jewe n'ibyo Imana yakoze igitangaza. Byagenze gute? Reka ndicara ngira ntangure ku mwanya vyayi. Nca nibuka yuko mwijoro nari nagize indoto zimbwira ko ntegerezwa gufata amasengesho ya 3 jours sec, ntajya ntanuma. Hewe ngira ntangure kuha vyayi nibuka ryajwe. Nisha ndababwira ati vraiment excuse ibizakunda bivanye nuko ndi mu gikorwa. Guess what? Yatse umuriro arahinduka arabinyamaswa ndamubura ho namubonye. Ndiyumvira ati n'umudamu yabaye iki? Iyi ni kaya gusa iri gituma ariko no kunkubita ngo uko ntanyoye icyayi kandi atari ko yahora. Noneho urabona ko usanze ndiko ndatwenga ngo uyu Chris yaraje kumbaza ngo ndamurangira umupfumu mfise ugira ngo amukingire nkuko nkingi. Aho nta kantu wumvamo. Sheri, ikibazo cy'umukobwa ntaco warutse sinari nakikubwiye. Erega Sheri, uramenye neza ko uyu mukobwa ari imfubyi. Sheri, nta wundi muntu wo kumukurikirana mu muryango atari jewe. Kandi urabona ko yahejeje ishuri ntiyari kuguma ruguribana wenyene. Ni naho mpamvu nabigusabye ndamumanukana ngaho i Bujumbura kugira ndange no murondera akazi naho ashobore kwiyungunganya. Urakoze. Yerekana ibyo Sheri. Niho ngibitahura. Muronderera akazi koko wewe n'umuntu. Jewe rero waragiye gaho urarondera akazi, siko? Urakamburira neza. Ariko wewe uhise ukaronka. Ariko jewe mbandanye nkumbakare ngaha akumbuga, siko? Ndafise ico gukora. Ico mbonye coco. Sheri. Oya sinkwijeje vraiment. Sinkwijeje ibintu ntabwo bigiye koroha. Nije nawe. Sabas. Pole sana. Pole kabisa. Kandi wihangane. Bibaho. Ariko nagira ndakubwira. Umenye ko Chris arakwanka kandi akakwanka wese n'ibyawe byose. Indoto ziyewe, ibyifuzo byiyewe nuko yobona agusubirira mu ico kibanzo urimo, akibona mu iyo ntebe urimo. Mu by'ukuri wicungere kuko umwasi mu bana aragoye kwikingira. Umuntu akuziza ubwenge bwawe akakuziza n'ikibanza Imana yagushizemo abateye ubwoba cyane. Joel nugusenga cyane by'ukuri, ariko kandi abantu barabuze ihero ry'imiti. None ubu ntari satisfait n'ikibanza afise mu kazi. Ashaka iki? Ikindi naco buryo urazi ko kuba lo chef ari nko kwikorera umusaba. Erega si bya bose. Burya akazi nkora hano, uburyo ntunganya ibikorwa hano, uwo mwango yicare kwino ntebe yibaza ko vyomworohera. Uwo mubwira ngo atunganye akora ivyo nkora yibaza ko vyomworohera canke ashaka aronke poste aja gusahura ubutunzi bwa societe yibe gusa. Kandi nanone nawe yiba ni ambiance gusa, nta kindi kintu kiri mu mutwe, nta kindi kintu yumvira. Kira noneho igiti kirakurira mu babaji. Izi mvururu zose zihari ndazi ko atakindi zivako, ariko igifise intango cama gifise n'iherezo. We gusa nubareke. Hewe amakuru yanje nayo
urazi ko nakubwiye yuko woza tukaganira nivyo umenye n'umutwaro usengera usenga unyibuke kuko urumva ko ntorohewe. Yego sawa nukuri ndagusengera cyane kandi yakoze biriya n'ibindi zobikora. Hewe ngo barakwanga kwemera bagutana igaca kanzu iyo niyo mana. Ugira akazi keza rero. Reka ndagusezere ugira akazi keza. Yego turasubira jo. Sawa sawa. Abo ukagira inkuru burya uruzi kwasana televiziyo ruguru ziriyo canke murinda kurenga nk'ibirometero 230 kugira ngo mushike aho ziri ko mbona yagusamaze cyane akaguru kagereka ku kandi abo aka kanya wamaze no kumenya kwisiga fondote ariko mukobwa kugomba gushuha shira ibirenge hasi genda bukebuke burya mimi umukobwa ntawe umushitse mwaruno rugo nta mukozi dufise noneho nawe nturi umwana ngira wumvise icyo nshatse kuvuga burya umushitsi akugendeye uramwakira ukamuzimana ariko iyo yaraye rimwe kabiri burya ufashe isuka nawe afata iyindi mukagenda noneho uhiri uhishije je nta bivinda kujana ariko nagira ndakwisabira akazi kose ko ngaha uzuga kore sinanje mbanze nduhuke twagiye avo mark play go ya mai suka mugeze nakuru uracicana basi nyaruka